bakunzi bagasozo TV, bakunzi mukurikirana ibiganiro bica ku Gasozo TV, turabaramukije twongera tubaha n'ikaze muri kino kiganiro. Ikiganiro cyanyu ni ikiganiro Agasozo Talent, ikiganiro musanzwe mumenyereye ko kibaha amakuru ariko aravugwa hano muri industry ya Plus 257. Ikiganiro kibaha amakuru agezweho mu muziki w'u Burundi, ikiganiro kibabwira amakuru atandukanye ariko aravugwa ku bastari batandukanye hano mu gihugu cyacu. Huko mubyumva kuri mikro ni jewe Babu Derlenizna, nkaba ndi kumwe nkuko mubimenyereye na mugenzanje hano. Ni Mr. Donari Numba aka Minixo Danger Boy, ni wa muhungu w'abarundi andabakunda sana, ndabwira ati big up sana aho muherereye hose. Ndazi yuko muri beshi amundukurikirana 5 kuri 5, ndazi yuko mundukurikirana muri mu bihugu bigiye bitandukanye, ndazi yuko muri beshi maze gukira subscribe hano one ku channel yacu. Mwambwira ati n'abataragira subscribe baje kurubuga rwacu bagire subscribe, turabakunda sana. Ego abamaze kugira subscribe turabashimiye cyane gose. Abataragira subscribe nabo kugira ntibahombe nibasimbire kuri YouTube bandike Agasozo TV, bace bigirira subscribe maze baze bararonka amakuru agezweho havugwa muri industry ya Plus 257. Amakuru rero Mr. Donari Numba hano turafise amakuru menshi gose. Na makuru menshi agiye atandukanye, turabona ibiteramo derosi abigiye bitandukanye. Tubabwira ati abantu baberedi tubahereze update amakuru bari kara trending hano onye muri industry ya Plus 257. Ego ni ibiteramo biriko birategurwa, ibindi ni ibiteramo vyabaye. Turabona One Love Africa Music Festival Mr. Donari Numba. Turabona na la tournée des amis derosi yabaye mu ndwi. Ego turabona igiteramo Diaspora Homecoming 2020, iboneka ko kizoba neza na neza igenekerezo rya 22 kuno kwezi Mr. Donari. Turabona ni higanwa rya Miss University Africa derosi ririko rirategura. Ego ni amakuru menshi hano ni bagume hafi ya y'ikiganiro Agasozo Talent, bagume badukurikirana hano ku Gasozo TV, maze tubabwire neza na neza idonido ry'ingene ibintu biriko biragenda hano muri industry ya Plus 257. Tudatevye rero turabona neza na neza ni igiteramo Diaspora Homecoming, biboneka ko ari igiteramo giteguwe neza, ari igiteramo kitoroshe gose. Iki giteramo nticoroshe cyane, iki giteramo nticoroshe kabisa, ubona yuko kiringo ibihangange cyo ngaha mu Burundi, na cyane bikomeye mu muziki ndetse n'abakomeje bagiye bandikisha amateka menshi cyane hano onye muri industry ya Plus 257. Ni ikiganiro kizobera kuri ni igiteramo kizobera kuri Mickey Club ne hariya kuri Avenue du Large. Iboneka ko ari igiteramo kiriko kizoba kimeze neza, narijya tubonamwo yuko umuziki w'u Burundi uzoba waserukiwe na bamwe twita yuko aribo bawufatiye runini Mr. Donari Numba. Kweri kabisa deros, ubona yuko iki giteramo turiko turabiraba akizokwitabwa n'abantu bashobora kuzoba ari benshi cyane kubona yuko hari n'ibihanganye mu muziki nka Kidumo Kibido Kibuganizo, atorana na Big Fizo yaze kuva muri Bantu Boy. Ni abo bantu batatu biboneka ko ari bihangange mu muziki w'u Burundi, bazoba bahuriye kuri stage imwe, bigaragara ko yuko bazokora umuti kabisa. Sabo bonyene hazoba harimo n'abandi basanzwe bazwi gose hano mu muziki w'u Burundi. Turavuga nka Fish Love, Double J, Dom Bright, Mr. Donari Numba. Yes, turabona na Instanishi ndetse na Nziza Desire na Shani Queen, Kombozi hasta la Victoria sempre, Legimo Music, Kigingi na Ile-de-France lo comédie yo bazoba bibereye. Turabona na Kingolongolo, Mutima lo comédie MC Amiflo, turabona na DJ Mario ndetse na Bizo West. Ego ni igiteramo biboneka ko ari igiteramo kije hageze, igiteramo kizotangura neza na neza igihe cy'isaha 12 z'umugoroba, bazoba ari ku munsi wa gatanu. Bigaragara ko no kwinjira zo baramahera make gose Mr. Donari Numba. Turavye ibihangange bizoba biri ngaho biriko birateramisha abantu Mr. Donari Numba. Turabona kabisa ngaha anye kwinjira ikibanza gisanzwe n'ibihumbi 20. Ego VIP naho azoba ari amafaranga 50,000, VVIP nayo akazoba ari amafaranga 1,000. Sponsor ni Truwasa a Emilio Dero.
ego bigaragara ko rero ari igiteramo gifashwe mu mugongo rwose, ari igiteramo gishyigikiwe rwose, aho tubona amashyirahamwe atandukanye amaze gushyigikira iki giteramo. Turavuga ngaha nka Econet Wireless, turabona Jimbere Magazine hano n'ibintu bizoba bimeze neza. Turabona Indundi TV ndetse na Dikobu niho bazoba bibereye gushyigikira icyo giteramo. Ego ni ibintu bimeze neza, bigaragara ko yuko abantu bazoba biboneka ko turavye abaririmbyi bazoba bahibereye, bigaragara neza ko abantu bazobura naho bakwigwa Donald. Yes kabisa, tuborana ko ari ibintu by'amateka Derosi, na cyane cyane tubutse yuko n'aba MC Kingi na Mutima lo Comedy ndetse na Amigo ariho bazoba bibereye, niho bazoba bibereye kugira ngo igiteramo kibandanye kimera neza. Mr. Donald Numba ku rundi ruhande ni La Tournée des Amis yabaye ku heruka kuba itariki 15 hari ku munsi wa gatanu heze. Mr. Donald Numba muri La Tournée des Amis nyene ni cyabihanga nyene mu muziki bisanzwe bikora neza, hari mu hasa turamababe kuva muri Empire Avenue. Turabona na Kigingi, DJ Philbright niho yari yibereye, Vigilova hamwe na Mail niho bari bibereye muri La Tournée des Amis Friends of Amstel. Kabisa tuba twahereza amakuru abari turatunga hano onye mu industry ya Fast 5 industry ya Fast 5 ni mwana yuko bihangana mu muziki riguma bituhereza amatrendi Ego ikiganiro ni Agasozo Talent, tubibutsa ko ari amakuru ariko aravugwa muri industry y'u Burundi, turiko turababwira neza na neza. Turabona hano ku rundi ruhande ni igiteramo kizobera hajya kuri Marahaba Center. Ni igiteramo Derosi ubona yuko kizoba kirimwo n'ibihangange muri live music, ubona yuko nka Thompson to Voice na wenyene asanzwe abikora neza Derosi ni hazoba yibereye. Ego ni Jasmine Band, Akiwacu Band nabo nyene bazoba bahishe. Yes, ubona yuko Derosi na Marahaba ariho. Ego ni igiteramo rero igiteramo bakaba kizobera kuri Marahaba Center, ni Wednesday Music Jam. Akabiga rero Derosi ngahanye urabona ko kizotangura isaha 15 z'umugoroba, kwinjira hazoba ari ku buntu. Kwinjira ni ku buntu, biboneka ko igihe cy'isaha 9 bizoba bitanguye neza na neza, ni ku itariki 20 z'ukwezi kwindwi, aho tumirira abantu bose kuzohishikirana rya kwinjira rino ku buntu kugira ngo umuziki w'u Burundi ubandanye gutera imbere. Mr. Donald Numba ni ibintu by'amateka cyane Derosi, tuje muri One Love Africa Music Festival. Ni igiteramo kizobera neza na neza ni hariya mu gihugu ca Sweden, kizoba ku matariki ya 16 na 17 ukwezi kw'icenda. Bigaragara ko ari igiteramo kizoba cyahuriyemwo abaririmbyi benshi, abaririmbyi b'ibihangange hano muri Afrika, hano mu karere akaba ari ibintu bizoba bimeze neza. Biboneka ko na hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi twaronse uzoduserukira muri One Love Africa Music Festival. Amateka menshi cyane Derosi, na cyane cyane kuri uyu mwigeme Esa Nishi yatumiwe muri ico giteramo kirimo ibihangange mu muziki bigiye bitandukanye. Turavuga nka Harmonize, umuririmbyi ava mu gihugu cya Tanzania, nawe nyine yanditse amateka menshi, akaba yagiye gutumirwa muri ico giteramo One Love Africa Music Festival kisobera mu gihugu cya Sweden. Ego ni igiteramo kizoba kirimo Yemi Alade, Edken, Scales, turabona nka Basheba. Biboneka ko ari igiteramo kizoba gikoraniyemo abaririmbyi bakomakomeye bo muri Afrika. Mr. Donald Numba n'abaririmbyi benshi bagiye batandukanye Derosi, ubona ko ari amateka menshi cyane kuba umwigeme wo mu Burundi Jema yaratumiwe mu kiganiro nk'icyo onye, ubona yuko ari ibintu by'amateka menshi cyane. Ego ni ibintu bizoba bimeze neza. Ku rundi ruhande reka dusimbire neza na neza mwihiganwa Miss University Africa 2022. Ni higanwa ririko rirategurwa rizobera mu gihugu ca Nigeria, aho bazotora Miss aserukira Africa kuri University Derosi. Ego ni ibintu bizoba bimeze neza, aho rero na hano mu gihugu cacu abigeme basanzwe baserukira amakaminuza atandukanye
baramaze kwitegura kugira ngo bahiganwe hagati yabo maze hazotogwemwo umwe azoshobore guserukira muri Nigeria. Ego baratoye abigeme bashika kuri 8 hakaba hakeniwe n'umwigeme umwe azoserukira igihugu cyacu azoja hariya anye mu gihugu cya Nigeria. Ego muri abo bigeme Mr. Donald Numba biboneka ko turiko turaraba amakaminuza ashika kurata niyo yashoboye guserukirwa mwabo 8 kugira ngo hazotogwemwo umwigeme umwe azoshobora kuguserukira. Hariho kaminuza Université de Bujumbura, hakaba na Université du Burundi, hakaba na University hakaba na Bujumbura International University. Biboneka ko rero nubwo biruko Université Lumière de Bujumbura niyo biboneka ko ifisemo abakandidate benshi, bigaragara ko ifisemo abakandidate bashika kuri 5. Biragaragara cyane yuko Université Lumière ifise abakandidate bashika kuri 5. Université du Burundi ifise umukandidate umwe, na Université Internationale de Bujumbura ifise abakandidate bose. Ego Mr. Donald Numba tugatebye kandidate numero ya mbere akaba ari uno mwigeme Mugero Amandine w'imyaka 19 akaba yaserukiye Université Lumière de Bujumbura. Biragaragara cyane yuko ari umwana muto, ariko nyine tukiraho Deros mbere yuko tubabwira ikurikira tuzi yuko kugira ubatore kuja ku rubuga kuri page cyangwa kuri Instagram Ego ni uja kuri page ya Facebook canke kuri Instagram ukatugira j'aime ku ifoto yuwo wifuza gutora ukatuziga na comments. Ego Mr. Donald Numba kandidate numero 2 nuno mwigeme igira neza Ange Charlene w'imyaka 21 akaba nawe ne yaserukiye Université Lumière de Bujumbura. Ubona yuko ari ibintu by'amateka cyane. Umukandidate numero 2 nawe akaba ari Ingabire Kensha, akaba afite imyaka 19 yaserukiye Bujumbura International University, akaba ari umwigeme mwiza. Ego hano ku rundi ruhande turabona kandidate numero 4 ni Ndikumana Ani Loriane w'imyaka 18 umwigeme akiri muto, biboneka ko yaserukiye nawe nyene Université Lumière de Bujumbura. Ni ibintu by'amateka cyane, ubona yuko arabigeme bakiri bato cyane. Turabona kandidate numero 5 igira ubuntu Sala, afite imyaka 21 akaba yaserukiye Bujumbura International University. Ego turabona nuno mu kandidate numero 6 nishimye Nzirumbanje Claudie Loria w'imyaka 21 akaba yaserukiye Université Lumière de Bujumbura. Turabona na kandidate numero 7 Keza Kersi afite imyaka 21 akaba yaserukiye Université du Burundi. Ego umwigeme wa nyuma mwabo 8 ni la candidate numero 8 ni Teka Marvela w'imyaka 19 étudiante à l'Université Lumière de Bujumbura. Bigaragara ko rero iri higanwa by'ukuri bazotadutoreramwo umwigeme umwe maze azoshobore kuduserukira muri Nigeria. Ni ibintu by'amateka menshi cyane, turavyigina turabiryohererwa hano onye mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Dushigikire rero abo bigeme, tubashigikire na cyane cyane abo bigeme bakiri bato kugira ngo abaze badukurize ibendera ryacu hariya hano mu gihugu cya Nigeria. Ego nukubashigikira gose kugira ngo ibendera ryacu ribandanye rihungabana, narijya tubona ko arizo bari gukorwa cyiteka Mr. Donald Numba. Yes kabisa, ubona ko ari ibintu by'amateka rero. Imbere yuko turangiza kino kiganiro cacu, anagomba ndabibutse yuko indirimbo ya Akestan yitwa Tamba ejo yagiye ku rubuga rwiwe rwa YouTube. Ego ni Tamba ya Akestan yamaze gushika ku rubuga rwiwe rwa YouTube. Ukeneye kuyumviriza arashobora gusimbira ko maze agaca asiga ashize ko like, comment na share kugira ngo indirimbo ibandanye igera kuri Mr. Donald Numba. Ni ibintu by'amateka menshi cyane, biboneka yuko na Akestan yagarutse mu mukino, yagarutse muri game, na cyane cyane ko yari yarazimye kabisa muri music, ariko no musona yuko ari karara kabisa, ibintu biragenda neza
kabisa ni cyane cyane ku ndirimbo ariko arakora azikora zimeze neza n'amasanamu ubona kabisa yuko ari nk'imitahe deros. Ego ikiganiro cyari ikiganiro Agasozo Talent ni ikiganiro gica ku Gasozo TV tukaba tubashimiye mwese mwariko muratwumviriza twongera dutumirira abataragira subscribe baje kuri YouTube bandike Agasozo TV maze bagire subscribe kuri channel yacu bandanye bironkera amakuru agezweho amakuru ariko aravugwa hano muri industry ya Plus 257 kuri micro yari jewe Babu Declan Nzima sinari jenyene nari kumwe na mugenzanje hano muri studio ya ni Mr. Donari Numba aka Minixo Danger Boy Murungi 257 ani wa muhungu w'abarundi andabakunda sana. Agasozo TV turakunda cyane. Ciao ciao.